avuga yuko igisirikare cy'u Burundi gishobora kuzokubikirwa hamwe na FARDC wazalendo ndetse n'abandi bafasha igisirikare cya Kongo azo kwitwa na M23 nk'umuntu yahoze ari ikigera cyambere cy'umukuru w'igihugu kuvuga amajambo nkayo oyi mvuze iki birababaje kuko uravye umuntu yabaye ikigera cy'umukuru w'igihugu cyambere kiriya gihe Olivier Nduhungirehe mu kiganiro ari kumwe na Scovia umesha makuru w'igihugu cy'u Rwanda yashoboye kumubaza ku mubano uri hagati y'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda agira amajambo ashikiriza vuga impamvu yuko impamvu imipaka yugaye ariko ra ku Burundi buriko buraja kugwana mu gihugu ca Kongo hama baramubaza amajambo agiye atandukanye asigura yuko atamubano uhari hagati y'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda yego minisitiri nko kuvuga amajambo nkayo oyi umubano baharusha akora mu bihugu usanga abana bahari ushaka kuvuga yuko atamubano uhari iyo mubanyi ntiyimuka kumaho hashobora kuba umubano mwiza cyangwa akamubano mubi mpamvu kuvuga yuko Rwanda rwagiranye ibibazo n'Uburundi kubera Uburundi bugiye kurwana muri Kongo imipaka yugawe kare kujya kurwana muri Kongo ese Uburundi buca mu Rwanda oya none bumva byogenda gute naho ni hari ikibazo ubwo niho bari kuvuga ati mbega nimba twaragize uruhara muri coup d'etat yabaye 2015 ikapfu ndiko mvuga u Rwanda ukaba rwaragize uruhara bajye bakaba bari abakozi babo bagakorana nabo bavuga bati tukabaronka mu yandi makuru mu bindi bihugu nabone bazomena ibanga bavuge uruhara twagize rujya coup d'etat 2015 nabone tukabaronka mu gihugu ubutungane bukabakubita baracuvuga rero kugira ngo tugumye ntuzeye ibanga ririvugo ntirimeneke turabaguma ujya mu damusko byaje bitaramukunda washaka ntameze nk'abandi ba menshi bakuru bamwe bacisha mu ijisho iyo afise ikintu avuga arabise sangu mugiye hageze kuvuga kuvyerekeye umubano w'u Rwanda n'ibindi bihugu ucibona ko rimwe na rimwe abari nyuma y'u Rwanda birumvikana ko hari n'ahantu aja mu by'ukuri wabyandariza ukavuga uti uyu muntu nta mubonanira ariko nta kiganiro ariko ngaha Rwanda igihugu cy'u Rwanda kitamufasha icyo bega kugana amashengero ibintu bisigura iki igihugu kigiye kwinjira mu bihe bimeze gute birambatse mukunda ku pereza ibintu Perezida Kagame Arasenga nisengeri oya nta turamubona kuko nimba ari muri babandi bava basengera muhira kugara amashengero si kibazo kuri kuko ntaza akamaro k'amashengero ubwo ni buryo kuko nujya gukengera umuntu asenga Imana ahamagarira Imana gutabara igihugu ciwe ahamagarira Imana guhezagira abarongoye ahamagarira Imana kugira ibikorwa byiwe byose bigira umugisha ivyivangemo wewe uri kuteza imbere homosexualité canke ayandi mabi canke ikizira mu maso y'Imana kuko inyigisho barabaza kumva sayizajuriye no munsi baramuhagaritse imitima yabo yari inyuzwe n'inyigisho zajuriye no munsi baramuhagaritse bagiye gestion yabigiye kubiyanda tuzo ndagusaba niba zosa no gukora ikiganiro tuzo mbaze kiro cerekeye gasuka uzo mbaze kibazo c'abantu kuvuga suku vraiment c'est un microbe social numva ndakusabye Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho komendizera ko meze neza muri hose mwiriwe cyangwa mwamusebanye na muherereye. My name is Frank the Answer in African TV, so ndabikaze yose gutanga ni mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, muri Kongo, Iburaya, muri Amerika ndetse mu bwo by'abarabu ndavuga mu Manti nabi Saudite. Abari mu Swiss mwebwe mwese ndabaha ikaze. Uyu munsi n'umunsi udasanzwe kandi atugira mu gukora mutumire adasanzwe. Musaza w'umuzi, musaza w'umukunda bigiye bitandukanye. N'umukozi w'Imana international asanzwe avugira ahagiye atandukana n'umusubiza kaga byinshi bitandukanye ku rugendo wiwe ndetse n'ibindi biriko biravugwa mu karere ndetse no munsi turi mu bihe bidasanzwe mu gihugu cy'u Burundi. Turabahaye ikaze kandi imeze neza agaso iri kwa kundi nyine uramutse abakunzi ba African TV harimo abakunzi bawe benshi abahaye bwake namwiriwe cyane nawe habibeye ni abandeze n'izisi ego hose murakorera hose niho bari muri commentaire babitubwire abari mu mpande z'isi abatandukanye nk'uko bitandukanye. Yes, ni cyane gose ni Apotre Isidore MBAYAHAGA n'abakozi b'Imana akomeye guca cy'u Burundi
yo gutse kuri mu bakozi b'Imana bakomeye mu gihugu ndetse no mu karere wakira gute wapi nta mukozi w'Imana bakomeye ariho hakomeye Imana yo nkuru nta na rimwe ntumwe kwiye kwamamara akwiye kwamamara wayituma akoze nta na rimwe inkuru ikwiye kwamamara intumwa ikwiye kwamamara hakiye kwamamara wayituma ku bantu bakwita ko ukomeye nk'umukozi w'Imana bamwe uno munsi bakaba basigaye bagushidikanya uvyakira gute na gushidikanya gute ukabona yuko utari umukozi w'Imana w'ukuri cyose kirundi gushidikanya ikirundi ni ugukekeranya yes basigaye bagukekeranya ko utari umukozi w'amakenga iyo gufite amakenga muramba barira bamwe benshi bavuga gufite amakenga sidavyumva muri commentaire zirabigaragaza zahe zo ku mbuga zitandukanye ngurukana basomye bavuze benshi basigaye bagukekeranya bafise amakenga ko yatanguye kuyivanga koko nta mukozi w'Imana yo kumagendera muri ibi ntaguma avuga politique agendera muri ibi arico kintu cyo nateguye hano niziye mpamvu zituma uvugira igihugu ndetse no kuvuga ukuri gukiza benshi ugakomeretsa abandi nk'umukozi w'Imana ukuri ijambo ry'Imana ukuri kandi ko hari ahantu kwerekana ko ari nk'inkota rero ihamwe iteza gukomeretsa hanyuma kuvuga yuko n'umukozi w'Imana ushaka kuvugira igihugu aho usanga ari umukozi w'Imana kuva kera abakozi b'Imana bamamaza amahoro igihugu gikeneye amahoro dushaka ko abantu babana umutekano tugomba ko abantu batera imbere n'umwigisha tuvuga hama iki nacyo sidavyumva kuko no munsi ugiye kuraba abantu bakoze b'Imana bariho no munsi petete pari jengi ravuga ibibihira mu bandi babivuga uko kuko ni wabo abo tubona abakozi b'Imana baje ngo bakerura mbere bakaja no kuba abakozi b'Imana baje guhiganirwa n'ibibanza cyese ndi kandi ni wacu daye tubirane nk'amatora turiko turakora harimo umudepite w'umupasitori ariko arahiganirwa ikibanza rero uvuga ko atagikorera Imana kandi akeneye kuja kuvugira bene gihugu n'umukozi w'Imana rero byiza abantu bagiye kumenya uko utamenya kwabo ntikwafekta ubutumwa tuvuga ukuri muri kwa kundi teza kuvugira igihugu canje ubona kivugira no mbaye gito muri make ku bantu bagigukekeranya ko ati no guta umukozi w'Imana aza kuvugira igihugu aza kuvuga ngo banaka bankanye akaja kubibugwa hakuvuga ukuri canke ugukiza aba kugira ngo bamashobore benshi muri commentaire baragarutse kukungene guma ugaruka kuvyo kabarebe general ariko umuntu muramukunze muri imisi numwe mu bantu yagize yavuze ibidasanzwe ndetse nawe urabivuga ko kuvyo byatumye abantu benshi batangura kuvuga ati ndamukekeranije umukozi w'Imana mbaye nibaza yuko nobona navuze ibyo bazi bose kuko burya iyo umuntu amazi imyaka myinshi akora ibintu bishoboka kuba bimwe tari byo kubera ari byo gitinyiro mu bantu bagatinya kuvuga no kuduza urutoki ngo bagira icyo bavuze kuri ibyo bintu avuze cyangwa akora hakagira umwe ashobora kuvuga ati jewe nabivuga bashaka ati umuntu rero ni ngorane ariko mu bisanzwe kuvuga ukuri si bibi kiri no kubeshya umuntu iyo uvuze ibyo umuntu yakoze waza kumubikira ibanga rero nta banga ry'ikinyoma twobika iyo ubeshe cyawukebura si no kumutuma urutoki ni ukumubwira kuko uravye imyaka afise niyo asigaje nibaza ko yasigaje ariyo mike rero byiza nuko umuntu wese agerageza kumenya guharura iminsi yiwe ikibi si itangura nabi ikibi no kurangiza nabi kibi si gutangura nabi kibi no gusozera nabi benshi uno munsi bariko bafata ko bamwe mu bakozi b'Imana atarakuza barinjira muri ibintu muri binabiri ariko koko nkuko bavuze ati mbenye ne ndabandi umukozi w'Imana gute mu gihe nariko ndavugira igihugu daterera muri societe yawe kuba uburundi bwarahezagijwe abaperezida bakunda ndetse bakanavuga cyane Imana uyibona mu yihe shusho mu gihe hari abavuga ko ivyo kwama gusenga nibikorana ntacyo bimaze ivyo giye kuraba bivuga bari bo hari abantu babaye abantu babigomeke ku Mana
cyangwa bahagararira Imana bakabona ko ibyo barimo bo ari byo byiza kubera Imana ikoreye cyane ikindani yahawe kuko bivuga byose bihari bacubona yuko usenga ukumenga niba adatahura niba adasirimutse niba atabona ubwo n'uburyo kuko ntushobora gukengera umuntu asenga Imana ahamagarira Imana gutabara igihugu ciwe ahamagarira Imana guhezagira abarongoye ahamagarira Imana kugira ibikorwa byiwe byose bigira umugisha ivyivangemo wewe uri guteza imbere homosexualité canke ayandi mabi canke ikizira mu maso y'Imana wowe uri kurabuza abantu basenga ucuvanga ni ukomeye abantu b'Imana bazokumva kandi igihe cyose usuzuguye Imana usuzugura ibyayo cyo birumvikana rero twebwe dufise umurongo uwo murongo wo kubona yuko Imana yiretse igihugu cyacu igahera ku ndongozi no mugisha usangasanzwe nicyo gituma buryo Burundi bageze abansi benshi bawukikuza mugabo baracahagaze iyo myaka yose buhagaze mu bansi nabo bariyumvira bakavuga bati mbega burinzwe n'iki rero nicyo gituma abantu batatahura rimwe na rimwe sino iyo ugize Imana ukagira umurongozi asenga kuva ku mukuru w'igihugu urabona abagenero baca bugufi baza ko bagenera abantu bateye ubwoba kandi bafite icyubahiro kininiya umugabo ageze aho basenga ukabona ariyambuye cya cyubahiro arapfukamye arasenze si uko umusumbya kurasa si uko umusumbya no kugema kuko nari kenshi na kenshi urabona yuko n'abavuga bavugira inyuma baraza ko rutinjirwa rero muri iyo mvugo none kubaza yuko abantu batabibona icyo gihe bica bigenda gute impact kiba ku banyagihugu iyo umuntu asenga agororokera Imana hariho amakosa adakora hariho ibintu adashobora gukorera abenegihugu nuko gusenga no guca bugufi kw'indongozi Imana ibaheramo umugisha ikabaheramo amahoro ikabaheramo umutekano ikabaheramo kwidegembya ntuze wumva abantu bugaraniye mu kintu bavuga ati mukajwira ndamena mvuga jenyene mvuze bibi mukoma amashi mvuze vyiza nico kimwe uco bwabona bari mu mahoro abantu uvuga yuko basenga ugasanga hama ubukene bugarijwe n'ubukene bamwe ngo ibitoro abandi biki ariko nabo vyitwa ko badasenga bakama bateye imbere bakora ibitandukana reka nakubwire ntuze Frank abantu iyo bariko baravuga ibintu bamubwira ubwenge butoboza muri abeneza Burundi bwongora gute ibyo bintu cyangwa bwongora Kenya gute Burundi kuva muri 2015 ushika no munsi bari bukiri mu bihano bwugaranye igihe 2015 yose hagurutse ikagwanya Burundi ikabugara ikabufatira ibihano baharura ameze bati n'abakoze ntibatohembwa ariko bwaragwanye kubwo uburongozi buhari abakozi barahembwa gushika uyu munsi abarimyi bararonka amase igitoro caraboneka abantu bose ufise umugwayi aronka umuti ariko urabona yuko hari abandi babwirwa bati ibihano birafashwe kandi bifashwe n'igihugu kimwe cyangwa bibiri bagaca bonyose kubwira abantu bati mumenye kwisonzesha n'abatora bikora kugira ngo musonze murapfuye twebwe ahubwo igihugu cy'u Burundi gifise intwari gifise abagabo gifise indongozi badapukwa bavuga bati ibibazo byose uko byoza tuzohangana nabyo imyaka 10 irarangiye abo bariko baravuga imfashanyo niyiri kibagurira ibyo bavuga ko bafise mugabo no munsi Burundi buriko bugikirenga bucira sheko rero ntoza kuvuga umuntu atungishijwe no gusabiriza cyane imfashanyo ariyo ariko aravuga yuko yaguzemo ibintu bikomeye niyo aguramo izo nkoho ariko bumva bahaya niyo abantu baguramwo ibyo bavuga ngo amabarabara bariko barubaka amafaranga yabubaka izamfashanyo ibibuga by'indege byubaka ese ari amafaranga ya n'amastar n'ibyano n'imfashanyo donc isi yose iraza ibivunguka byose by'amabije abasigaye bavuga ati bahereza mugabo twebwe bavuga ati tubikunda kubera hari ikizira kitigira ngaho kandi mutabizi neza nuko indongoza zacu kuva ku munsi nkuru nziza n'uyu barahiba yarenga bati twebwe tidushobora kwemera imfashanyo izaye no muvumo yuko abahuza ibitsina bisangiye bemerwa mu Burundi sireka mu gihugu ego ane hari cyo turaba none abarundi bamwe benshi ntibakijya gatatu ku munsi none umuntu atunze yasavye n'urya ivyiwe yirondereye
yigwanyeko wenyine uwo yoza guhagarara akavuga ngo wewe ndaguzungu oya wapi no munsi tuza kuyaga ubwiye bitandukanye bariko badukurikirana baraza kudufasha namwe kugira ngo badugutahura turaza turavanga twongera tugenda n'ahandi kugira ngo mushobe gutahurana kuko dusanzwe dukurikirana abarundi abanyarwanda abari mu karere abumva ikinyarwanda abumva ikirundi abanyamurenge n'igikiga bakivuga hehe Uganda kiruzi turumvana nabo nyene nisa Tanzania yabatwu abari ngaha gufi ngaha ariko badukurikirana bose muri commentaire batubwira abahororo n'abafumbira bose uvuga ko bose turumva so turagenda tugaruka umwe mu bagenzi bawe Somambike Honorable Gaston Sindimo ivyo byasaba mbere kuye ko numwe mu bagenzi bawe yego mugabo rero byasaba mbere bije ko ari umwe mu bantu babanye mu kibazo cyawe mugenzi bawe Honorable Gaston Sindimo uherutse kuri televiziyo Isanganiro ashobora gushikiriza amajambo agira ati avuga yuko igisirikare cy'u Burundi gishobora kuzokubikirwa hamwe na FARDC Wazalendo ndetse n'abandi bafasha igisirikare cya Congo aje kwitwa na M23 nk'umuntu yahoze ari ikigega cya mbere cy'umukuru w'igihugu kuvuga amajambo nkayo oya uvuze iki bo ubwa mbere nk'uko nibaza ari uko iyo ndayimari hari ukimbaza kuko inyishu nkaba ntashobora kubitamugwa neza mugabo n'ukuri yakibajije mu gihe kitari cyo yakivuze mu gihe kitari cyo nta kuntu womara imyaka 5 uri mu nama nshingamateka ufise ijambo uburenganzira bwo kurivuga urifise ugahenga kubera abantu igihugu cinjiye mu matora notanga kuvuga ibitagenda neza kandi ubona yuko intebe wicaye mu nama nshingamateka ugiye kwiva eske ivyo bavyita biki muri 2020 ndavyibuka neza yaravuze ikintu nk'ico avuga muri propaganda z'abavuga ngo abarundi bose bari mu bwoba bagenda n'ubwoba nico gituma ubona abantu benshi bagendana abapolisi n'ibiki mugabo urumva rimwe na rimwe ariko iyo umuntu avuga ikintu ugasanga iyo akivuga kera nayo ukivuye sivyo kuko abantu bose bacabona bati agomba kwideduana donc yerekana yuko umenga wewe ni ibyo mu nama nshingamateka naho yarazi oya niyo yari no kuvuga inama nshingamateka nimba hari ibyo itakoze mu batabikoze arimwe nimba hari ibyo batavuze mu batabivuze arimwe none yagize iki iryo jwi ryiwe ko risohokira umunsi rigasohoka nuko agiye gusohoka mu nama nshingamateka none rivuze umunsi kubera iki kugira abarundi tumwumvire ikigongo hanyuma tuwe tuti wewe ntabona oya nimba ari kitagenze neza ntiyasume kuko arafise role yateza kujua mugabo ntayo yaju rero no munsi so ugiye cyo kwisigura gutyo ibyo sivyiza nk'umwe mu bantu twari twizeye yuko ashobora gutanga habwa intererano zifasha abarundi ariko akavuga yuko igisirikare gishobora kuhahonera uzakira gute birababaje kuko uravye umuntu yabaye icegera c'umukuru w'igihugu ca mbere kiriya gihe wanashaka ministeri ya defense canke gushikana kwivuna abansi ubw'umutekano bw'intwaro yo hagati bw'ubutungane bwose bwatwara igihugu arazi ingene igisigara c'uburundi gipanze arabizi neza ingene kimeze rero nibaza yuko arazi ibyo bikora muri za Somalia ibyo bikora muri za Centrafrique ayo byakoze muri Haiti za Sudan n'ahandi izo cy'uburundi arazi yuko na Nations Unies iracemera kandi aritera amashu aho kiri nta violation ihari nta violence sexuelle bakiga cyangwa amabavire bakora ni gisirikare k'idiscipline kandi gifise ubuhinga n'ubushobozi bukwiye bwo kurwana rero ko yabivuze gutya yara akizi ari no mu bantu biko yuko bakiyoboye ni ibintu byerekana yuko umenga sinzi bishobora kuvuga yuko ivyo yavuze atari ivyiwe intumbero ashobora kuba ari wa mutima intumbero y'ubona yo bayariye ntavyo mbona kuko urumva kuvuga bijyaye ukavuga yuko igisirikare cy'u Burundi ndabura yavuze bitari byo yavuze yuko igisirikare cy'u Burundi kibikorana na FDL amasa amaja sanga sibyo
igisagara cy'Uburundi bikorana n'abazarendo sibyo ko igisagara cy'Uburundi cijanye muri Kongo hari amasezerano yo gufashanya hagati y'ibihugu yo gutabarana umunsi igihugu ca Kongo cyo vuga ati mwebwe ntitukibakeneye cyo citahira mugabo kuvuga yuko bazokubitirwa hamwe nibaza yuko yabigize atari we ashobora kuba ari intumwa kuko muri no misi ko turabona abantu bashikiza kugira amatara yabo cyiza rero nibaza yuko byo yavuze ntawo byuma ntawo bihagaciro kubera iki none haba intambara mu karere intambara zovurumva vurabe kenshi intambara ziba dirigere par commission donc urabona yuko rimwe na rimwe abantu bagwana mugabo hano les intérêts zindi z'abantu même des multinationales zinyereje inyuma bagatuma umwe canke babiri mu karere basotora abandi gasanga hariho igihugu isotora ibindi hari abantu bagomba yuko akajagari kaba canke basanga igihe c'amahoro bobo ibyashaka byaba bipfuye kuko hari abantu mu Kirundi bitwa barusahurira mu nduru abo rero ni babandi bakamisha akajagari gusa mugabo ugiye kuraba abene igihugu mu karere tubana ntabwo aba bafitaniye mugabo iyo hagize umwe cyangwa igihugu kimwe kigira uburongozi bubi usanga hategora mugabo ugiye kubiraba mu by'ukuri intambara zihaba ni intambara zitakenewe gatoya kuko ugiye kuraba kenshi turaba intambara za hano iwacu mu karere zamaze hari ibiganiro kandi iyo baganiriye bagahurira ku meza bagwana mu nda bagasezera nk'abafurere ukamenga ntibibuka n'icyo bapfuye ntibibuka nuko barabagwana kubera ntaco gitwankana mugabo hariho intumwa zitumwa gusotora no kubuza amahoro bene wabo umwe mu barongoye umugambwe iprona mu miyamamazo amajambo yashoboye gushikiriza bose baje bakenyeye ndababwiye ko zaturagenda hatandukanye ko turi mu bihe bidasanzwe vy'imyamamazo mu gihugu c'u Burundi asaba yuko dutsimbataza amahoro mu gihugu cacu amajambo yashikiriza yongera agaruka kubijanye n'umwaka wa 72 bwahabaye yongera kandi avuga yuko hamwe bo kwizera umugambwe w'iprona hari ibintu vyinshi byohinduka wakiriye gute amajambo ya Olivier kwizera umugambwe w'iprona koko ibigaragara nta kibazo wizera ibyo tubona ku rubuga kugira ngo tujyanuza abantu je gihe ntuze habarasema officiel ya campagne igitega byateguwe na seni narumwe mu batumire bajaye ugiye kuraba ingene imigambi y'ipresence kandi bari bavuze yuko hadefira abari ku ntonde gusa abakandi bazokwitoza mu by'ukuri ugiye kuraba atani hamwe igabi twavuze twaprogram yabo ko uzutaza amajwi ibitigira ingene bingana mugabo uvuga uti turabona ingene ibintu bizoboneye ku rubuga nuna muzo ugiye kuraba ibiri ku rubuga ingene abantu bitabwa n'abene gihugu n'ingene babakira urashobora kubona uti turindire gusigo cyase n'igihe mugabo twicaye tubuze abirabo zo kwizigama turababona rero ibyo waruvuze uti hamwe umugabo y'iprono kwizigirwa n'ibisaba mugabo ibigaragara no katamahirwe bafise hanyuma naravumbise hari ku munsi warasema kampanya mu Ngagara ku kibuga cya Sasenga genda giratura yose nkaraba abantu bose byo bashikiriza imigambi yose naho mbazore bose no kugira ibyo bavuze rero naravumbise yuko yashikirije mu vyumviro bikuru migambi mikuru afise hamwe boramuka bizewe yuko hariho ibintu biriko birakorwa na severe bigaragaza yuko mu 1972 ibivugwa ku ihonyabwoko ry'abahutu ari tricherie ivyo yavuze niyo terme yavuze avuga yuko bitumvikana ingene ubuserukiye Burundi muri Nations Unies SFR yoba ari karagomba yuko Nations Unies yemeza yuko habaye ihonyabwoko ry'abahutu mu Burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972 gacanda yemejwe ko tuze byabaye iprona itinyiki iprona ihombiki aho harakabaza analyse yiwanje
haraba honorable Olivier ivyo yavuze ndashobora kwemeza yuko idiscours riya jambo yavuze atayiryi igihe bamuhaye bavuga kuko Olivier 72 ntiyari sivyo ndaza kataka imabiri mugabo uravye singiye kuvuga bire mugabo ugiye kuraba simbona igituma ho bintambara yo kuvuga ngo ibyabaye ntivyemezwe kandi abantu babona ko hari byabaye namwarije turi muri processes yo kugiranira imbabazi kugira tubane mu mahoro hama ibyabaye bizosubira icyo nibaza yuko atari programme yoza ngo hari ishije gufasha abarundi kuko abarundi bwa mbere hoho bakeneye ukuri kw'ibyabaye barakeneye kumenya bo nk'ubu hariho abantu babuze ababo muri icyo gihe batazi ukuri kw'ibyabaye batazi ababaho bahanwe batazi n'icyabishe batazi ikintu na kimwe abo bantu bafise abana bafise n'abuzukuru bafise n'imiryango bakomokako rero ni byiza yuko umuntu amenya ibyabaye akamenya ukuri na rwa rwango rw'ikivunga ruba rukavaho kuko iyo bavuze ngo abahutu barapfuye umenga bishwe n'abatutsi kuko nibo bari kuri pouvoir mugabo abatutsi bose ntibishe sivyo hariho abantu nabo nicyo cyeyi bakeneye kuvako donc ni byiza yuko abantu batotwagwa n'inyosha z'abandi mu gushikiza imigambi kandi imigambi ishobora kubabera ahubwo iyo migambi bashikirije ishobora kubabera n'ikindi cyaha kuko guhakana ihunyabwoko kandi ryarabaye burya hariyo amateka bihari n'icyaha kindi kibukoze rero si byiza kuko urabona nka kujya mu gutwara mu bihe byiza uburongozi buriko buravuga ati ntidusubire mu bintu by'injyana z'amoko amoko tuyarengere twigire mu iterambere ibyabaye tubirabe hama tubifurire bigende hanyuma uca usanga imitima y'abantu ariko isa n'iyikira ka kantu k'amacakubiri kahora kavuga turyaye ko namubonye nkamuna rirya zuru urabona barambariye ko bagire nabi byariko biragenda ni ukuvuga uci witesha agaciro rero bya bikomere byariko birakira byabo bantu bakora mu kujya ngo ukuvuga usuye kuvyungura mushasha urabitonetse rero ni vyiza yuko burya amajambo hari igihe akara cyangwa akomeretsa gusumba inkota cyangwa ikindi kintu ku bwanje icyo yavuze sicitse canke batinya yuko hazohava hamwe bokwemera ayo mategeko ivyo vyojaho vyose bakemera iryo hunyabwoko hava habamwo kwako n'abantu baribuka ati vya bintu batwiciye ugasanga habayeho inzigo y'akazikira sinzigo y'akazikira kuko n'ubundi kwibuka baribuka kandi abantu barapfuye none umunsi waba baracyazura abantu sivyo kandi urabona ko bagenda babaza bijya bintu byarabaye ibimenyetso biri mugabo ikinyegezwa nuko batagomba ko kivugwa kuko baramutse byemejwe bashaka ngo ati none ni bande babikoze les promoteurs bavyo ni bande no kuvuga nimba hari abakiriho rero muri abo batama kuko n'abatama bazi ico bagirizwa bashobora kwagirizwa mu byabaye 2022 nimba bashaka ko bari muri uwo mugambi baje kuvuga bati eba tugira ibintu byose bishoboka ibintu bizomenyekane vuba bidukwege nga muri ico gihe cyo gufata agaklike k'abantu batatu canke bane bakwigwa mu kiganza ngo bace bagomba kwegera basigaye sivyo kuko ibintu na kabiri byarabaye wadashaka nabo ariko baratwara muri no mwisi ni generation zabamwe mu mfuvyi z'ibintu na kabiri sivyo nabo ntibazi ukuri barakeneye kumenya ukuri cyo bituma uvuze ngo uzoshifuta severe bazi veho hanyuma ibyo bintu ntihabe trisheri nibaza yuko ijambo yavuze asubiye inyuma akaryumvira ni ijambo riremereye kandi rifise ububi butari bukeye ico kintu urumva co cyavuzwe ngo ivuze murabyumvise abandi barabyumvise mugabo je ku bwanje nagihaye iziguro yindi si vyiza ko ntivyari kuba muri programme z'uvuga hacyo hamwe bo kwizera umugambwe iprona yasubiye kandi aravuga yuko abantu bari mu mahanga bagirizwa ko bakoze kudeta mu gihugu ndetse n'abandi bose bazohabwa ikaze vyo ubisigura gute bo uhabwa ikaze urumva bifise insiguro zitandukanye kuko abakoze icaha bakaba bariko bakurikirana no gutungana ico gihe biragoye yuko uvuga ngo je nzotsinda
hanyuma cyafuta ubutungane ibyo uri kubera kwanda bihagarika birabo ko ubutungane ntuhinduka ubutsinda rero baza kumakoresha bwa bundi ubutungane uzana muri wawe tuzana gushasha kandi bujyanye muri ico gihe rero ni byiza wanashaka yuko abarundi bari hanze batahuka kuba igihugu cyabo yavuze ko abagirizwa n'ubutungane bari bo bose ibyo nibaza yuko uvuze kuzoma kuri igihugu cyane batwara igihugu cyo ukatwara n'amashinga amateka utemera ubutungane sinibaza yuko ari ikintu cyiza ko nibyo ukunda ni byiza yuko abantu bamenya uko icyaha ni personnel si kivunga ntihagire umuntu ahenda abantu ngo ntidutahe ngo boce badupfunga kandi mu bisanzwe gukurikirana n'ubutungane ari babiri cyangwa batatu mu bisanzwe bafashe anotaje abandi bakavuga ngo twese turahanwa twese tuzoshikira mu bihano twese tuzoshira tugira gutyaye sibyo ahubwo yari guhamagarira abarundi bahunze igihugu bavuga yuko bahunze amahoro n'umutekano udakwiye kuko wari ngaha n'umuryango wiwe arabona ko umutekano uhari yari kuvuga ati twebwe rero twokubahura abarundi bahunze bakibaza yuko igihugu kidatekanye bakagaruka bagasubira mu byabo tugakorera hamwe imigambi y'iterambere mugabo kame abaje bakurirwa n'ubutungane uzoguma bakurikirana kuko niba ubutungane bwigenga kweli nta butegetsi bushobora kuza kuvuga ngo ndavuze ngo ndahana hano iki nacyo ibyo umenga bigomba kwimakaza cyane kumvisha abantu yuko icyaha cyo gutembagaza ubutegetsi atari icyaha gikomeye urabizi yuko igihe cyose hatembagaje ubutegetsi hari amaraso y'inzirakarengane yasesetse hari ibintu byinshi igihugu cyatakaje kuvuga yuko umuntu yatangurane wocumurika kubita kudeta bisanzwe yoca yigarukira ubiravye abantu bashobora bavuga bati mbega ubwo si kumwe nyene vyahora bavuga yuko hatwara umugambi w'iporona mugabo umuntu wese gushaka ubutegetsi aca kika hasi warahari kudeta zikaba bashobora bati bwa bundi ni kwa kundi nyene kudeta kuri iporona bisanzwe kuko nibwo buzima yabaye mu myaka 40 ico naco kirashobora kugaruka bakakiraho cyo rero si byiza yuko yovuga yuko abantu bafise ibyaha bagizwa basebisha abantu bagasiga batuye ibintu by'abandi ibindi bakabomora ukavuga yuko ubutungane butubakurikirana si byiza mugabo umuntu koko kuko atabise abarundi bagore mu makambi y'impunzi abarundi bari hanze kandi bagifise ishusho y'igihugu kikiyo kiraka mu cyaro ariko babwira ati ahubwo twosha tubabwira yuko igihugu no munsi ari cyabagenda amahoro bakasha bigarukira to kubaka mugabo abafise sho bagizwe no gutungane ari jewe ndiwe yari gushaka vyihorana n'abakiga akavuga abarundi gusa ko botaho ni zihe ngaruka zo kutabana neza ibihugu bisangiye akarere si byiza kuko urumva bituma sirikirasyo canke imigenderanire igenda nabi hanyuma igeze nabi burya bavuga ngo aho inzovu zibiri zirwaniye ivyatsi byo bihabonera kuko usanga abenegihugu mu gihugu kimwe n'abo mu kindi bari bafitanye nk'ibyo bakorana bice bihagarara abantu baba bafise amahahiro ngaha canke amasumiro canke kuja kwisumamwo usanga ntibikunda kubera burya kenshi aho ushitse hose ugira isura y'igihugu cy'iwanyu iyo igihugu cy'iwanyu rero kirabara kibi n'ikindi birakubwira ko ingaruka kubera uba ukubonye akubona ko umwase kandi utari we kandi ugaca usanga bitumye imiryango ntabwo uzokubesha ngo n'umwe byo gukema oya burya imiryango yabo imiryango yacu imiryango y'abandi irafise ivyo yahombye rero muri ico gihe rero ni vyiza yuko muri politike zose zokinwa kuko no politike yuko imibano hagati y'ibihugu n'ibindi igenda neza rero nibaza yuko bifise ingaruka ku butunzi bifise ingaruka mu mwidegemvyo w'abenegihugu bifite ingaruka ku bucuti kuko aho usanga mu bihugu kanaka kiriya harimo umukwe wawe canke harimo mwene wanyaba umukobwa wagiye wasanga ntibishobora kumuramutsa ibi ni ingorane ku buryo urumva bifise ingaruka nyinshi ku buryo usanga abantu bagiye kuzishaka ku munzara ziraremereye iyo umuntu rero abanye nabi agatuma igihugu ciwe
gica kirabara nabi n'ikindi kuko hari n'abantu usanga afise ikibazo kimwe n'umuntu canke abantu babiri mugabo usanga aciye agomba kwembereka mu gihugu cyose si vyiza rero ni vyiza yuko abantu baronse amabanga yo guserukira igihugu canke kurongora igihugu boza baramenya inyungu z'abenegihugu baronse kugira ngo bababera abayobozi. Olivier Nduhungirehe mu kiganiro ari kumwe na Scovia umesha makuru y'igihugu cy'u Rwanda yashoboye kumubaza ku mubano uri hagati y'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda agira amajambo ashikirije vuga impamvu yuko imipaka yugaye ariko ku Burundi buriko buraja kugwana mu gihugu ca Kongo amabara mubaza amajambo agiye atandukanye asigura yuko atamubano uhari hagati y'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda yego koko nibiyago n'ibiganiro byari bihari n'umunsi byahagaze bivanye n'ingene abaminisitiri batariko barahuza kubwabo vyakira gute mu minisitiri nko kuvuga amajambo nkayo mu bano bahoshaka ko ari mu bigusa mu bano bahari ushaka kuvuga yuko atamubano bari iyo mubanyi ntiyimuka kumaho hashobora kuba umubano mwiza cyangwa akamubano mubi mara kuvuga yuko Rwanda wabiranye ibibazo n'Uburundi kubera Uburundi bugiye gukora muri Kongo imipaka yugawe kare no kuva kuri Petero Nkurunziza imipaka yari yugawe none Uburundi bwari bacogwara muri Kongo ishobora kibesha rero mu yindi mvugo kuja kugwana muri Kongo ese Uburundi buca mu Rwanda none wumva byogenda amarembo yinjira i Kongo uvuye mu Burundi aca mu Rwanda no aca ngaha dufitaniye urubibe n'umupaka nindi barashikaye donc muri ico gihe rero nebaza yuko yasobanuye bitari byo ahubwo Uburundi bwama muri Ukraine baravuga mu bigo y'Amerika misi yose nta kindi dupfa n'u Rwanda nta kindi yuko atari uko bwanyegeje bugahindaro bakanakomeza abantu bakize byose gabononye ngaha tukavuga tuti rero abantu nibatahuke tubacira urubanza u Rwanda rwigumire ngaho twibanira amahoro naho hari ikibazo rero nimba ruvuga ruti ntibikunda ko tubaha abantu ese no protegike rukingirike kwemera kugira umubano mwiza n'abarundi batanu ukavuga uti jene no kugira umubano mu bindi kindi gihugu cyose gisigaye aho nta kintu kiri hagati ni kubera iki ubwambere baravuga bati sawa bati twebwe umuntu amaze guhunga ayo mateka mu maboko yawe ni impunzi gihe n'amateka mpuzamakungu twarize kumukora ivyo ni byiza birumvikana mugabo mu gihe bagomba kubuza umubano wawe kuba mwiza n'igihugu mwahora mubana neza ucubashira amaboko yawe ukavuga uti nuriraho jana mu kindi gihugu uravyumva kugira ngo jewe abantu bagume ngaha agende kure hanyuma ntibage Uburundi ahubwo mubonje n'ababitse none kubera iki u Rwanda rutabikoze rukabagumiza Kigali naho hari ikibazo ubwo niho bari kuvuga ati mbega nimba twaragize uruhara muri coup d'etat yabaye 2015 ikapfu ndiko mvuga u Rwanda ukaba baragize uruhara baje bakaba bari abakozi babo bagakorana nabo bavuga bati tukabaronka mu yandi makuru mu bindi bihugu nabone bazomena ibanga bavuge uruhara twagize rujya coup d'etat 2015 nabone tukabaronka mu gihugu ubutungane bukabakubita baratsuvuga rero kugira ngo tugumye ntuzeye ibanga kirivugo ntirimeneke turabaguma yandarize MBAYAHAGA kandi ntibyumvikana ingene uvuga ngo sindabatanga kavuga ngo nabawoni mu mateka agenga impunzi mugabo ose nkubatanga ngo baheho uvuga uti ntabara Urundi ubone ko atari je ndiko ndabunyegereza abansi batwara mu kindi igihugu cyose isi yose wongera irajana impunzi nahene impunzi ngaze bazaja Canada zibazaja Amerika na Australia n'ahandi kutabatanga rero baba mu Burundi cyane babayeho nda mugabo bakavuga ati tubacungira hari ikintu Rwanda runyegeje hari ukuri runyegeje batagomba yuko kumenyekana kugira ngo bamenye uruhara wagize mujya kudeta kuko mujya kudeta batara hapfuye abantu benshi ayo manifestation yabaye hapfuye abantu ziya ngo bakoresha zavuye amagrenade yategwa yavuye urumogi banyoye ko wasanga bavuye donc ibyo byose
ninde yakonvense bajya abantu bakuse kudeta avuga ati ndababona turi kumwe eske niki nigiki kinyegeje indani naco niko ndagiriza umuntu mugabo jewe nk'umuntu aganiriza kandi wikende hafi ya politiki hari ikintu Rwanda runyegeza utari kuri abajya abantu umwisha makuru Scovia umufata gute wewe bivanye ibiganira shikiriza rimwe na rimwe ukabona neza ko ariko atuma umuntu agira ubwoba umufata gute wewe bo bwa mbere hoho ujya mu damu Scovia je bitaramukunda washaka ntameze nk'abandi ba menyesha makuru bamwe bacisha mu ijisho yafise ikintu avuga aragise sango aragise sango kandi akakubaza ikibazo kabisa kumva ko ariko mugabo cyane ndamukundye ariko avugira bene iyo ariko atabariza bene mu Rwanda ubutegetsi arabitumbereza mugiye hageze kuvuga kuvyerekeye umubano w'u Rwanda n'ibindi bihugu ucibona ko rimwe na rimwe abari mu Rwanda naho ndabivuze nkaje urada nukuri ariko arapreda avugira abene gihugu bamerewe nabi ndamukunda cyane mugiye hageze kuvuga ibibazo biriko biterwa n'u Rwanda ku bindi bihugu arahenga amacana kandi birumvikana kuko hari n'ahantu aja mu by'ukuri wabiranariza ukavuga uti uyu muntu nta mubonanira ariko nta kiganiro ariko ngaha Rwanda igihugu cy'u Rwanda kitamufasha icyo kuko ikinyamakuru akoze ikinyamakuru gikomeye cyane uvuge yuko yodwebera mu mashamba kurondera abaroberi kuja guhabwa ibiganiro na wapi hariho ibintu uvuga utoya aha arera aha siwe arafise inimenderiye iriko iramufasha ikintu mugabo sino wa generale ivyo avuga kenshi na kenshi amanaliza agira hari igihe uvuga uti tuka harimo matiere kamwe n'ikindi gihora rero uko ahenga amacana yagiye kabisa yagiye kwe mugabo rimwe arabikoresha cy'u Rwanda ca leta y'u Rwanda n'ikindi gihe kandi banashaka no kubaturage cyangwa abanyagihugu naho ntibashaka kumubwira bati turavuga ibitagenda kugira abategetsi bo hejuru bamenye amakosa y'abandi bategetse bo hasi navyo birabaho mugabo sino Scovia n'igikoresho ciza kuri leta y'u Rwanda igikoresho ciza kuri leta y'igihugu cy'u Rwanda bari kubugara amashengero ku bwinshi n'ejo haheze barugaye rimwe amashengero ya Katolika igihugu kibanye cy'u Rwanda vyaheruka kuba mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 1987 ku ntwaro yahagaze bugara amashengero atandukanye bega kugara amashengero ibintu bisigura iki igihugu kigiye kwinjira mu bihe bimeze gute yambatse nemukunda ku pereza ibintu perezida Kagame Arasenga n'isengeri ntaho turamubona mugabo avuga yuko asenga oya ndiko mvuga idini ari ntaryo turamenya baza ko butubwira ababanyi muri commentaire kuko nimba ari muri babandi bavuga ngo basengera muhira kugara amashengero si kibazo kuri kuko ntaza akamaro k'amashengero uko nabibona kuko nta kuntu ishengero uvuga ngo ntikwije kondisiyo iriya mu gihugu wawe bavuga yuko ubutinganyi buriko buraduga cyane kandi bamerewe neza badakomakomwa ugaza usanga amageto nta muntu yakomakomye indero mbi y'abantu ubona usanga bamwe umenga irashigikiwe n'isawa mugabo abantu basanga bariko babuzwa gusenga kubera ikintu kanaka ariko ntibaha agaciro gusenga icyo ari cyo kubera ishengero ni ikintu gikomeye cyane mu gukomeza umubano mwiza hagati y'abenegihugu kuko hari ikizira cigishwa mu masengero mu isengero bigisha yuko ata muntu ntiyakabwizwa murayazi
kandi iyo umuntu avuze ikimugera aramenya ati ariko urugero ntarenza ariko urubiwe ntarenga akavuga ati hari amakosa ntemerewe gukora ugiye mu ugiye gusenga ingorane kuko ugiye kuraba amasengesho ijambo ry'Imana niryo ryonyine risumba ububasha bupeji n'abandi bagira kuko rirakwemeza icyaha atangone yagiye umuntu akavuga ati gende ndayamanitse kandi ndahebye kurabyumva muri ico gihe rero ugiye kuraba numvise ngo hamaze amashenga ari 900 menshi cyane kandi ntiwibwire yuko Imana ngo ishimikaro cyane cyane turabo urusengero rwa Satani muri Amerika New York urahari ugiye kuraba ubwiza bw'amashengero uza mu Zambe none Imana iragwishimiye kubera ari bwiza kandi imitima y'abinjira yose ari imitima yanduye icafuye hanyuma nimwe nakubwira yuko ushobora gusanga abantu iyo bafashe ukabakandamiza cyane ukabuzi yuko ugeze ku rugero atanuye uzutari wavuke wewe umucoboza ngo namahoro urusamaho babariye muhira babariye mu kirakubaho ukamugabo barababaye muri ico gihe rero kugara amashengero umukuraba none wirukaye amasengero wirukanye Imana mu gihugu none Imana yagendana izogenda mbega hari ingaruka zihari nyine no gushira ku rutonde igihugu gushira ku rutonde ibintu byiza cyane ava kajagari kudumbi bw'amasengero ni ibintu byiza washaje ndabyemera rwose mugabo ico ntemera ni kimwe ni brutalite bashiraho kuko iyo umuntu wamaze kumuha uburenganzira bwo gukora ikintu ushiraho hariho n'inzego zikurikirana ingene akora mu gihe umuntu atangiye gukora ibidahwanye n'ibyo yemerewe gukora inzego ziramuhamagara bavuga ati wewe uruhusha twaguhaje gukora wadeviye wagiye mu bitari byo katira mu murongo twaguhaye mvuge kuri iki cyayi ni mari Grace Room Ministry ya yuga wakanga yuja mudamu Pastor Julian Karan numvise yuko yagiye kubona umusaba ati tugaye ngati bigeze bamutumako ava no kuvuga none ivyo yakora ko bavuga yuko yakora ibikorwa nk'ibyishinga atari bya ministeri yabitaruye ujya musaje muri arena nandi aramaze beza bikora none yari hamagawe he bamubwire bati wewe twagurusha gukora ishengero bamwe gukora ministeri muri gukora imirimo y'ishengero urabatiza ese cyari ryambere abatije cyari ryambere atoje amashikana none cyari ryambere bavuze ubutumwa ku mugaragaro nk'abantu ico rero nico kitari ciza kuko iyo babikora kare bakamubwira bati wewe uri kurenga amategeko bakabona arase agumye aperezida avuga ati n'ubundi ndakora ndayarenga baramwugarira mugabo guhenga umuntu abantu ibihumbi n'ibihumbagiza banezerewe basenze bakivuga rero tugaye na karoko bitari byo arimo bitarite ico basiguye kindi kuvuga ngo abantu ngo batembye sibyo uze ko nabyemera byaje bona bimwe byacakira cyane no kugira ngo tugahuha abantu bakaba je ntabyo nemera mugabo nimba koko bageze impuhwe z'abatemba nibuga n'ibibuga by'inkino ubwo baratemba bakanavunika ntibazokina football ntibazokina box ntibazokina na basket kuko barateye ico si ikintu uzana ngo uvuye ngo naka ngo yaratembye kandi umuntu atigeze avunika kandi aho yavyimbye n'aho ababaye iyo sirezo ico si ikintu cyo gutuma uvuga ngo nicyo twabaje tuvuga rero byiza nibaza yuko ishengero rashobora gukora nabi ishengero rashobora kwitwara kutariko ishengero rashobora kuja muri mu yindi mpemu mbi y'ukugomba kununuza abakristo sibyo ukagomba kubitungiramo hejuru business ico gihe gendemera yuko iryo shengero bajya ataye murongo bararyugara mugabo procedure zo kuryugara zo kwiye kurara kugira ngo nabareye abantu ibihumbi bari bemera amavuta yakabana babone ko atakarengane kagiyemo
byari kuvugwa hakirika bati twaraguhamagaye turababuze turasubira tubagaze turababuze kandi iyo bamubwira hakirika akumva afise amavuta yo kuvuga ati rero ntaco ministeri ndabona yakuze hari ngiye kuvuga ati rero murakoze mugabo ni mu bundi burenganzira ukugura ishengero kubera abantu bambanye benshi none gestion y'abajya abantu ikibiye kuko inyigisho barabaza kumva sayizajuriye no munsi baramuhagaritse imitima yabo yari inyuzwe n'inyigisho zajuriye no munsi baramuhagaritse bagiye gestion yagiye kubiyana hari umuntu munsi yarishwe n'ubusambanyi yakarakira avuga ati jewe nari mu nzu yo gutabara ndumva ko bitari no bagiye kuba naho rero ndakubwira yuko imitima ikomerekera aho bari sibyo naho sino nibyo kuja kuraba inyubako ukabona inyubako ipengame cyangwa yubatse kutariko iyo uzogwa ku bantu arambwira uti usubiramo inzu yawe ishenga mu ntungahabaratugara ntungahabaratugara uravyumva mugabo procedure niyo yerekana yuko mbega harimo igikenye harimo brutalité naho sino igihugu kijejwe inzego z'igihugu zigiye kuraba bitagenda neza mu ntumbero yo gukingira bene gihugu wari wese rero ugomba kuzimiza bene gihugu cyangwa kubajana mu bitari byo kubambura cyangwa kubashira muri danger kanaka araguhagarika mugabo vyiza bari kugenda bakamubwira bati wewe ministeri twaguhaye irikora ishengero hakirika sivyo bakamubwira bati hindura umurongo cyane naho nimba ugomba gukora n'isengero ngo duhindura amateka kugenga ukore n'isengero wo guhengaraye afasha abantu ibihumbi mirongo ubuzi n'igikora n'ingene kizimvye n'imitero y'ingene kizimvye abantu biteze bizokurikira ingene abantu bashinga intahe ko imitima yabo yaruhutse bakize ivyumviro bibi byapfuye ubusambanyi bwahebwe ati tushinga indahe twabizwe cagihe sawumva agatishira kamagufuri jewe kubwanje rujya gwe rwarakibu bakoze bitari bakoze ntibwakoze bitari babikoze kutariko ntibakoze ibitari bakoze kutariko yes mu gusozera ikiganiro cyacu hari umuntu kubahutse inde twakasuku yarakubahutse pe oya reka wongera ugafata gute umuntu afite ivyumviro nkabige n'ibyanga byakasuku hari ivyumviro bamubona bibi kuba batashoboye kumva ivyo yashoboye kuvuga birajya mu bwenge hari wapi ninko nigaragara iteretse hejuru y'izose gusa nta kintu nakimwe bakora kuri ko mu bisanzwe birababaje kubona umuntu ahagaze ko ari mu mvura z'u Rwanda uwo bita intwari kandi ushobora kuvuga ngo yarantutse nta gitutsi kuko we nyine ubwo n'igitutsi wapi warigeze gufunga aya ndagusaba niba uzoza no gukora ikiganiro ntuzumbaze ikintu cyerekeye gasuku uzumbaze ikibazo c'abantu kuko gasuku vraiment c'est un microbe social urumva ndagusabye n'abandi bavyihomba ufashe urugendo ukaza kumara utubona ikiganiro tuzana ibintu bizima n'ibyaye by'abantu wapi yes twaje byinshi bitandukanye ariko koko nibaza yuko ari umwe mu bantu bakwiye kurabira hagufi kugira ngo bamuvure bivuye n'ivyumvira ashikiriza bibi nikoresho cyabamwe ngo musanzwe sinumva ukuntu buhagarika abantu bagafungwa bamwe bamwe bafunzwe ugasanga ari itegembya ari izera bamwakiriza amashurwe n'ikino kuvuga ntimuzoze kumugora mureka akora akazi bamutumye ariko umugabo nka twebwe nk'abantu biyubaha abantu bazi ubuntu icyo ari cyo wumvise ibyo avuga n'abantu yubaha ingene bangana kugeza aho yubahuka ibiti biturirwa ibyaye mukwiye kutasubira kubaza ikibazo kikureke kuko
sinzi akarimba bakunda kuvuga ati Imana irakunda kurema ntari bwabone nk'ujye kabisa yuko akaba atabindi ibibazo bindi kwisi wosoza rukwigira yes bibaze yuko twayoze byinshi bitandukanye inzu y'umubanyi iratunze kabisa akabigasigo nta keza amenyo aragabuye yes bo nibaza yuko ariko ari umwe abantu bakwiye kwicara bakigosora kuko hari nko kubiteye isoni kumva nuko umuntu adashobora kandi no kubisubiramwo kubona yuko yarenza akarimbi agera no n'ahantu atari guyiwe yes ndabashimira cyane rwose kwa byinshi bitandukanye abavyeyi baraburira hejuru abavyeyi baraburira hejuru nisawa twizere ko Imana izomufasha gahindo tuzomusenga yes abarundi tuzwiho ko dushira Imana imbere dufashanya amasengesho kugira ngo bamwe mu bashobore gukira ibintu bitandukanye ndabashimira cyane rwose kwa byinshi bitandukanye mu gufasha igihugu ndetse mu gihe bitandukanye ku gihugu ndetse no ku babanyi yagenda kugira ngo ushobore gufasha imitima imwe itandukanye ndetse no mu gihe cy'amatora no majyamo twagiye turashikiriza kugira ngo abantu bashobore kuyoboka neza kandi tugende neza ndabashimira cyane henda kemuki yego akajya mu kamwe ku bakunzi banyu ni hongi cyane hongi cyane yes turashimira cyane rwose mwebwe musaba dukurikiranye abakunzi ba African TV ukiri mushashwe shini yacu ndagusaba kugura subscribe ugomba kwaka umuryango munini asante sana